Kuva General Evariste Ndayishimiye yimitswe nk'umukuru w'igihugu, urubuga rwa politike rucanacanako ibiganiro, ubutumwa n'ingingo bisiga muri kabaza abatari bake. Ivyo tutari bwabone, ivyo tutari tumenyereye, ibihushane no kwisubirako, ukuri, ikinyoma n'ibiri hagati y'ukuri n'ikinyoma birabangikana kandi vyamenyerewe. Ngutu uturorero tumwe tumwe. Mu majambo ashikirizwa n'abategetsi bacu bavuga rwa rurimi twese twashaka kumva. Perezida yitwa Sebarundi akatwemerera leta mvyeyi. Avuga ubumwe bw'abarundi, amahoro n'umutekano, iterambere kuri bose. Ariko hageze gushinga leta ikaba iy'umugambwe umwe, akagena mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere n'uwujejwe umutekano abajenerali babiri bagirizwa kuba biyumviriye, bateguye, bakanaringaniza ishigwa mu ngiro ry'ivyaha ndengerabutungane n'ihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazina muntu. Uwujejwe imigenderanire n'amakungu nawe akaba ari mu bahakanyi b'icaha c'ihonyabwoko cakozwe mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. None ivyo vyoba vyerekana kwa gushaka kugarukana no gutsimbataza ya mahoro n'umutekano vyabaye intabonwa kuva mu 2015. Abarundi bari biteze ko imvugo y'abategetsi ijana n'ingiro. Kuva ikiza ca COVID-19 giteye kw'isi, imvugo n'ingingo zafatwa mu gihugu cacu zari izo kugihakana, kugifata minenegwe no kutemera ko gitema kigatongora. Bari bashize imbere amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abashingamateka, naho bari bazi ko ashobora kuba intandaro y'uko ico kiza kirandagata mu gihugu cose. Amatora yarayaheze, none COVID-19 yabaye umwasi wa mbere w'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu. Turakengurutse cane ko bisubiyeko, ariko n'ubu nyene turindiriye kubona ko ivyipfuzo n'amajambo meza bija mu ngiro, tukabona ingingo zibereye zo kurwanya ico kiza zifashwe zigashirwa mu ngiro. Ingingo zihuta nizo gufasha abanyagihugu kwikingira kugira ntibandure ngo banduze n'abandi, ngo umwera uva ibukuru ugakwira mu gihugu cose. Abategetsi nibo botanga akarorero mu kwereka abanyagihugu ingiro n'inyifato bibereye mu kwirinda ico kiza. Abanyagihugu bazokwemera ko COVID-19 ari kiza kibahanamiye babona ko mwagikenyereye. Babonye mucirinda bazocirinda. Ataco mukoze nabo ntaco bazokora. Ese ca civugo ciza ndakira sinandura kandi sinanduza abandi twobona kibaye ingiro n'ingendo. Ikindi catangaje abatari bake ni ingene uwahoze ari umushikiranganji w'ubutare yashimiwe bishimitse ngo ku ngabire y'inyubakwa igeretse gatatu y'ubwo bushikiranganji yoba yubatse yikoze ku mufuko wiwe n'imfashanyo y'abagenzi. Babandi bati iyo bubu bw'umwe bwari ikindi. Uwuzi wese uko ubutunzi bw'igihugu bwifashe muri iki gihe, akamenya ingene amasoko yo gucukura ubutare atangwa, akaba azi ingene imishahara y'abakozi ba leta ingana, ntiyoreka gutangazwa no kwibazwa ingene uwo mushikiranganji yashoboye ako kataraboneka. Ni muri iyo ntumbero nyene impunzi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahamagarirwa gutaha, ngo kuko na kare igito gitabwa iwabo, ariko bakitwa ibipfamutima, bakibutswa mbere ko muri ca gitito ko umwagazi w'intama azozira urwanko rwa nyina, uwabihije mu ngobyi nawe akazihanizwa kudasubira. Ukugabishwa nk'uko ntawe kohumuriza na cane cane imbonekure zicica zigakiza atacamira. Muri ayo makenga, kudidanirwa no kwibaza ico twofata n'ico tworeka, abanyagihugu ntiturekuriwe kudebukirwa. Dushishikare nyabuna abo duherutse gushinga amabanga yo kurongora igihugu, duhereye ku mukuru w'igihugu, batubwire kandi batwereke ico bariko barakora ngo bubahirize ya masezerano baraye barahiriye kurangurira igihugu. Ni urugamba rw'iteka rukenewe. Intsinzi ishobora guteba, ariko izoba iyacu. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi